Ndasubiye kubaramutsa mwebwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu bategetsi bahambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane tukaba tugiye kwibanda ku biriko biravugwa kuri General Silas Ntigurirwa, aho amakuru adushikira ava mu bamwegereye adahumuriza, akaba ari amakuru ateye ubwoba avuga ko General Silas Ntigurirwa yaba yarahawe uburozi, byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Niki kiriko kiratuma Perezida Evariste Ndayishimiye afata ingendo yo kwikuraho ibihangange cyane abiganjemo abakomoka muri CNDD-FDD kandi babanye ku rugamba? Amakuru adushikira aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise integuro ndende kandi ihambaye cane yo kwigizayo abiyita ibihangange cyangwa se abahoze ari ibihangange muri CNDD-FDD, amaze akarema abiwe azashobora gutegeka ndetse no gukoresha icyo ashaka, kuko amakuru adushikira avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubu ngubu nta jambo na rimwe afise mu gihugu c'u Burundi, kubera ibihangange bimukikuje harimwo General Silas Ntigurirwa, hakazamo General Prime Niyongabo, hakazamo General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, hakazamo Koloneli umunyamabanga mukuru muganguru ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira kora, ndetse n'ibihangange bikomeye cane byarwanye muri CNDD-FDD, hakiyongeraho n'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni rwafunguye amaso abarundi bakabona ibiriko biraba kandi bakabona ibyo batari biteze byakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibibazo ni byinshi kandi birahambaye mu gihugu c'u Burundi, kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ariyumvira guhasha ibihangange byose akoresheje ingufu zose zishoboka. Ubu ngubu utahiwe akaba ari General Silas Ntigurirwa, kuko amakuru adushikira aturuka mu bamwegereye adahumuriza. Uruyeri inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ibyo bavuga, bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana kandi bahuza byose. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cane abo bita ibihangange. Muri CNDD-FDD bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ndabasangize ibiriko birabera muri CNDD-FDD biteye ubwoba, aho ngiye kwibanda ku cuka cibi kiri hagati y'abajenerali bakomeye cane bavuye muri FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ubangamiwe kurusha abandi akaba ari General Silas Ntigurirwa. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utaravyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibintu ntibyoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha imbaraga ze afise kugira ngo ahashe abiyita ibihangange kandi kugira ngo akureho burundu wabangamira inyungu ze zose ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse na hanze y'igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi yaje yiyoroheje kandi aza yerekana ko rwose agiye gukorana n'abanyagihugu batari bake ndetse n'ibihangange muri CNDD-FDD. Ariko uko iminsi yagiye ishira niko yagiye aduza imbaraga, abanje kugira bamwe yigiza ku ruhande harimo nka General Arengiyome Bunyoni ndetse n'abahoze bakomeye mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Yagiye agerageza kwigiza inyuma, ariko byose akabikora mu ntumbero imwe, atari intumbero yo gukiza igihugu, ahubwo ari intumbero yo kurwanya abakeba be abona ko bashobora kumuteza ibibazo bikomeye cane.
nyuma yo gukura Generali Arengiyome Bunyoni akanamufunga ibintu birabandanya no ku bandi bajenerali bakomeye cyane, ariko nanone akabona atapfunga abajenerali babiri bahambaye cyane bakomeye bakomoka muri CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu ari gukoresha ubundi buryo kugira ngo ahashe ibyo bihangange. Amakuru ava mu baryango ba General Silas Ntigurirwa ndetse n'abamwegereye baremeza ko amagara ye atifashe neza, bakavuga ko Silas Ntigurirwa arembye cyane kubera isumu yaba yarahawe ivuye mu gihugu cibanyi, ariko byose bigakorwa n'akarwi k'iperereza kegereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi akaba ari ibintu biriko birashavuza ibihangange nka byose muri CNDD-FDD kugeza naho Gervais Ndirakobuca umushiranganje wa mbere avuga ko Silas Ntigurirwa naramuka agize icyo aba byose bizabazwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akamubwiza ukuri, akamubwira ko aho yagumye gukorera amakosa asambura umugambwe abanje gukuramwo abakomeye byose bariko barabibona, kandi ko igihe cyo kubiryora kizagera. Ibi ni ibintu byateje uruhagarara rukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye yiyumviriye gukora ibishoboka byose kugira ngo Silas Ntigurirwe ntabakishwe nk'uko yari yabiteguye. Hakaba ari amakuru avuga ko ashobora kujya kuvurirwa hanze y'igihugu kugira ngo barebe ko amagara yiwe yakongera kumera neza, kuko intambara irakomeye cyane kandi inyurano rirahambaye ririko rirabera muri CNDD-FDD. Ibi byose nyine akaba ari ibintu byerekana ko byanga byakunda iyi ntwaro ataco ishobora kumarira abenegihugu mu gihe ubwabo bari mu ntambara zidahera, umwanya bagakoze bakorera abenegihugu bakaba ariko barawumara bari mu bintazi, ibintu bidafise akamaro. Nk'uko n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika ukorera hanze y'igihugu cy'u Burundi ukorera mu buhungiro aherutse kubitangaza, akavuga ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD nabo birirwa babeshya abarundi ko bashize Imana imbere, ariko mu by'ukuri batigeze bashira Imana imbere, kuko biboneka neza ko ibikorwa bariko barakora biteye ubwoba. Bagenzi, burya ubutegetsi buberamwo ibintu byinshi, biragera naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye, kandi bigasaba ko byanga byakunda ibintu bigomba kwitonderwa cyane. Biratangaje kandi birababaje kubona mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari kuvugamwo amarozi, kandi bikaboneka neza ko byose bishigikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibiriko biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu byabaye mu myaka ihise, kandi birafise ingaruka zikomeye cyane no mu myaka iri imbere. Mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza ubutegetsi bwari bugabuyemwo abamushigikiye n'abandi biyorobeka cyane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamugwaniriza indani mucezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanywa n'ubusuma bwahabaye, amatungo atagira urugero, bongera bafatanywa n'urwango bafitiye bamwe mu Barundi, ariko abanka Bunyoni n'akarwi kiwe bagumye bamwanka kugeza naho bamupfunze nyine, kandi nawe yagumye azi ko bamwanka byanga byakunda. Akaba ariyo mpamvu hari amakuru avuga ko nabo bamufunze ariko yasize ibyemezo byose yarabitanze, aho yabishyize mu bantu batandukanye. Benshi bakavuga ko umwanya n'uwo ari wose Perezida Evariste Ndayishimiye azatangara nasanga ikibi ariko arakorera abarundi bose baramaze kukimenya. Izo mpande zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Nkurunziza, ikibazo cagumye kwa kundi kugeza aho Bunyoni apfungwa, akapfunyirwa ubuzima bwe bwose, amatungo yiwe agafatwa, none akaba yadukiriye na General Silas Ntigurirwa. Ubutegetsi bwamumye busanywe n'abakeba bankana urunuka. Nubu niko bimeze, ubutegetsi bwa CNDD-FDD rusangiwe n'abakeba bankana urunuka kandi badashaka gushira hamwe. N'uyu munsi rabandanya naho Bunyoni yafunzwe, ariko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atamahoro ashobora kumuronkana, kuko ibihangange nka byose byarababajwe cyane n'ibyabaye kuri General Arengiyome Bunyoni, bahita bategura kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba rero nta mpamvu Ndayishimiye nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abahitane, kuko arabona neza ko adashobora kugumya kurongora iki gihugu cy'u Burundi
mu gihe agifise bihangange bimusumbya imbaraga, ariko nanone akaba ari ibintu biriko bironona bikomeye cyane ishusho y'igihugu c'u Burundi, kuko bamwe n'abandi baravuga ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye aho agejeje igihugu yarakwiye gusezererwa, kuko biraboneka neza ko ata migambi irashe afise, kandi biraboneka neza ko ibyo ariko arakora ari ubuhemu bukomeye cyane, kubona ariko arafata abo baruhanye, abo bamaranye imyaka itari mike ku rugamba akabakorera ibyo ariko arabakorera, ni ibintu byerekana ko byanga byakunda ibintu bitifashe neza, kandi ni ibintu byerekana ko byanga byakunda mu bategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD. icyo ari cyo cyose kiriko kiraberamo gikomeye cyane, kuko biraboneka ko iri hangana rishobora gusiga risambuye igihugu c'u Burundi, kandi biraboneka ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kubigiriramwo ingorane zikomeye cyane. Hakaba hari amakuru avuga ko abajenerali nka bose harimwo Generali Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, hakazamo umunyamabanga mukuru mwanguru ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, hakazamo urwara ingabo z'u Burundi, bose bariko barashavuzwa n'ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu ariko barategura kumwikurako nawe nyine agakora ibishoboka byose kugira ngo asambure ako karwi abanje gukuramwo bamwe n'abandi. Akaba ari byo nyine amaze iminsi akora, aho abamakuru adushikira avuga ko Silas Ntigurirwa umwanya uwo ari wose ashobora gucikana, mu gihe andi makuru avuga ko Silas Ntigurirwa nawe atari umuntu woroshe, ari gukora ibishoboka byose kugira ngo akire ubwo burozi yahawe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, amaze ibyukiranye ahite atembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bagenzi, ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba, bamwe n'abandi baremeza ko byanga byakunda igishoboka atakindi uretse guhaguruka bakikuraho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agashinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, intwaro idatunganiriza bose, ahubwo akaba ari intwaro imaze igihe ikora amakosa akomeye cyane, amakosa adashobora kugera ahageza igihugu c'u Burundi. Ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi biteye ubwoba, byerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugeze ku mfiro. Nk'ibiriko birakorwa n'iperereza ry'u Burundi birateye isoni kandi biratangaje. Iperereza ry'u Burundi ryasubiriye kwimonogoza mu kunyuruza abantu. Umuzo wa Perezida Ndayishimiye ku butegetsi muri Ruheshi 2022 hari ikintu wasa n'uwahinduye. Iperereza ry'u Burundi benshi bita documentation ryasa n'iryagabanije ibyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Bamwe mu byamamare mu kunyuruza abantu nka Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka, Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu, Atia Nduwimana, Joe Desire, Jovic Shahayo, Salvatore Harihoze, Destino Bapfumukeko, Desire W'amahoro, Banavantire Niyonkuru, Jonas Ndabarinde, Claude Nijimbere batazira Amatwi, Weralisi Prive Mpitabakana, Gerard Ndayisenga bari barahongotse amajigo. Ariko ibyo iperereza ririko rirakora muri no minsi akamaramaza gakomeye cyane. Hagati ya Ruheshi 2020 na Kigarama, igiperereza ryarabandanije kunyuruza abantu, ariko ku rugero ruto turabiye ku byabaye mu myaka ya mbere, ndetse turabye nuko byari bimeze mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Umwaka wa 2022 wabaye umwaka w'agahengwe mu bijanye no kunyuruza abantu mu Burundi. Ibitigiri byarakorotse rwose. Muri myandagaro 2022 Colonel Alfred Innocent Museremu yarabogojwe mu burongozi bw'iperereza mu gihugu hagati, bica bibyara agahengwe ntangere. Colonel Domitien Ndayizeye amaze gushika mu mabanga yahoramwo Museremu yari yaje ari intore. Muri ico gihe benshi bamufata nk'intwari ikomeye cyane. Ildefonsi na Domitien byabagendeye gute muri 2024? Igenwa rya General Ildefonsi Habarurema batazira King Kongo mu burongozi bw'iperereza byari ryaragize ingaruka nziza kutugeranije n'ibyakorwa mu butegetsi bwa Nkurunziza. Aho mu iperereza
umuzo wa Colonel Domitien Niyonkuru wowe wari waje uzananye n'icuka ciza cane, ariko muri ino minsi ibintu byahayangaye ku rugero rukomeye cane. Ibintu byagiye biraba nabi buke buke muri 2023, abantu bose banyurujwe bakaburwa umwaka, byabonetse ko banyurujwe n'iperereza. Muri Rusama 2023 Nkoroka we nyine yaranyuruje abantu 3 ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Focus Niyubuntu, Jean Claude Ndayikengurukiye na Bertrand Ntakarutimana, abo bose baramenyekanye mu ntwaro ariko nta cakurikiye. Abatwara iperereza mu ntara nka Eliphas Niyongabo mu gisagara ca Bujumbura, Felix Habyarimana abafatanije na Shabani Nimubona Imuyinga, Jemane Tangishaka Ibubanza barasubiriye kwiha ibara atankomanzi. Uyu mwaka wa 2024 niho akamaramaza kaduka. Ubu nta minsi 3 ihera ata muntu anyurujwe. Hari benshi batigeze basubira kuboneka. Abo bose ibimenyetso byinshi byerekana ko batwawe n'iperereza rifatanije n'imbonerakure. Abagize Imana bakaboneka bose dusanga bapfungiwe mu busho bw'iperereza, kikaba ikimenyetso kitabesha kwiperereza ko ririko rirakora amabi akomeye cane. Aho bikomereye nuko twasubiye mu bihe bimeze nk'imyaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, aho kunyuruza abantu byakorwa mu rudavage. Ufise ububasha wese akiha uruhusha rwo kunyuruza no kwica uwo ashatse. Ubu naho abantu bapfa ibyabo, ufise uwo bazinanye mu iperereza aca amubwira bagafyondafyonda imvo za politiki bakaca banyuruza umwe banga. Naho abantu bashwanira muri groupe WhatsApp gusa, ufise uwo azi mu iperereza aramuhamagara ikibazo bakagikomeza, umuntu akaba aranyurujwe ako kanya kandi ntasubire kuboneka. Ubutegetsi bwashaje. Biriko biraba byerekana ko ubutegetsi bwashaje. Perezida Ndayishimiye ntagishoboye gukurikirana no kubuza ibiriko biraba. Abatwara iperereza ntaco bakinezwe, baremengewe nabo munsi yabo. Amategeko yo kunyuruza abantu ariko azanana ahantu henshi. Nta mwanya wo kwiga ikibazo c'ubufashwe ukiriho. Abantu bariko baricwa, abandi bagapfungirwa ubusa mu bintu bidafashe. Ildefonse Habarurema na Domitien Niyonkuru bataye akaranga kabaranze mu ntango. Ubutegetsi nabwo buriko buratosekara bikomeye kubera izo nyifato zigayitse. Perezida Ndayishimiye uri hehe? Ya leta mvyeyi watwemereye yari iyi turiko turabona. Atana imyaka 4 iheze wamaze kwibagira isezerano wahaye abarundi. Abagukora nabi wabona ingufu zo kukubakohana no kubahindura zoba zaraguheranye. Kubera iki udashaka gutabara Uburundi mu gihe waje wijeje abarundi ko uje uri umutabazi? Benshi baravuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi. Turabandanya kubatohoreza ibiriko biraba mu nyinyurana rikomeye cyane ririko rirabera mu bihangange, aho tuzubwabyo tugumya tubabwira uko byifashe kuri General Silas Ntigurirwa, niba ariko aroroherwa canke se niba arembye wo gupfa. Byose nyene mukabikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.